Turi kwigenekerezo rya 24 ruheshi mwaka w'ibihumbi 2019 nshuti namwe bagenzi ndabaramukije ndabaha nikaze ku rubuga rwa television Naissance akaba ari makuru mushikirizwa mu rurimi rw'ikirundi muri kano kanya ingingo nyamukuru ziyagize abicanyi mu Burundi ngo barahinduye umukenyuro ibiziga vy'abishwe biramanikwa nkuko boba biyahuye tubisanga mu cegeranyo gisohoka burindwi ca SOS Torture ingingo yo kunyaga amatungo y'abagirizwa ko bashatse gutembagaza ubutegetsi mu 2015 ngo singingo yo kubanyaga koko ahubwo ngo niyo gufata bisanzwe amatungo yabo ngo abagirizwa gutembagaza ubutegetsi nibambikwa izera ngo bazoheza basubizwe ivyabo. Turavyumviriza murano makuru yacu hakujya y'imbibe zacu naho Jean-Pierre Bemba yahoze atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo yarayatashe ikinshasa kuri uyu wa Mungu naho mukanya. Ndasubiye kwa ikaze murano makuru yacu ababisha bakora ubwicanyi mu Burundi basa n'abatoya amayeri kugira basamaze abantu biyumvira kugira amatohoza mu Burundi bivugwa n'ujejwe kumenyesha amakuru mwishirahamwe SOS Torture Burundi mu cegeranyo baheruka gusohora co muri yindwi irangiye Aime Kwizera akavuga ko ku bantu bane bishwe muri yindwi heze batatu batowe basanze bamanitse ku giti mwaho boba biyahuye muri SOS Torture Burundi bakabibonamwo amahinyu menshi muri ubwo bubisha ikitavuzwe co akaba ari amashirahamwe yigenga hamwe n'imigambwe bibandanya kuburabuzwa tumukurikire. SOS Torture Burundi yarashize hamwe n'ucegeranyo ihungabana ry'agatakazi no muntu tugaragaza mu mici itatu. Ubwa mbere abantu bashika bane baratswe ubuzima nibo bamenyekanye ko batswe ubuzima muri nondwe batatu muri bo bakaba batowe bamaniswe mu buce butandukanye bw'intara ya Bubanza kandi mu misi ibiri kurikirana. SOS Torture Burundi kabona rero yuko ubwo ari uburyo bushasha bwo kunyegeza ukuri no guhuvya amatohoza. Tugahamagarira igipolisi gukora amatohoza yigenga y'ukuri kuko amatohoza yigenga y'ukuri kugira ngo abantu bamenyekane ababagandaguye hanyuma bamenyekane nico bazize. Ubundi muntu yagandaguriwe mu ntara ya Gitega ikugenekezo rya 15 z'ukwezi kwa gatandatu 2019. Ubwa kabiri ni kuvyerekeye uburenganzira bwo kwishira no kwizana ino ndwi ikaba yaranzwe n'ibikorwa byo kuburabuzwa bikorerwa abanywanyi b'imigambwe itavuga rimwe na leta bikozwe n'ugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi. Aho twotanga uturorero tw'abantu baborejwe gufa n'ugwaruka nyene witwa Salvatore Budigoma mu ntara ya Mwaro muri commune ya Rusaka witwa Evariste Nzirorera witwa Norbert Bayiramye abo ntaho ni muri commune ya Mugwi mu ntara ya Cibitoke bose bakaba baborejwe gufa ku igenekerezo rya 12 z'ukwezi kwa gatandatu 2019. Akamaramaza rero ni umwana yitwa Geredi Niyonzima yahagaritswe akabuzwa gukora ikibazo ca leta ku igenekerezo rya 13 z'ukwezi kwa gatandatu 2019 azira ivyumviro vya politike by'umuvyeyi wiwe. Ngo nawe akaba yarasanzwe atwara umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi ku musozi wita Rutonganikwa muri commune ya Buhiga mu ntara ya Karusi. SOS Torture Burundi igasaba ko uwo mwana yotunganirizwa agasubizwa mu burenganzira bwo gukora ikibazo ca leta abamuhoteye bagahanwa bimwe vy'akarorero bigaha n'abandi akarorero. Kuvyerekeye uburenganzira bwo gushikiriza ivyumviro no gukoranira hamwe mu mashirahamwe SOS Torture Burundi ragaruka kwihagarika ry'ishirahamwe Parsem ryagirizwa kucafuza ishusho y'igihugu. SOS Torture Burundi ko iyo yangendo yo kuzimanganya burundu uburenganzira bwo gusohora ivyiyumviro no gushaka kugara burundu urubuga rwa politike hama gutyo bagakora ivyo bishakiye atawamira no kunumya wo wese yo gerageza gutoneka ca gihute c'intwari bereye bashize imbere.
Mu bijanye na politike naho ngo ntaco tuma hasubira kuba ibiganiro bihuza abarundi vyobera hanze y'igihugu kubera mu Burundi ngo harangwa icuka ciza ca politike, imigambwe nayo ikaba ibandanya kuvuka mu gihe itegeko naryo rigenga amatora riza ryarategekanijwe. Ivyo bikaba vyashikirijwe na Hamza Venant burikukiye aserukira amashira hamwe Capes Plus na Piske Burundi. Kubwiwe ngo kandi ivyifuzwa na Ismaël Chergi komiseri w'amahoro n'umutekano mu bumwe bwa Afrika ko subira ku biganiro ngo nipfuhe afitiye uburundi kubera buhagaze neza mu butunzi. Tumukurikire. Étant donné que le climat politique est apaisé et le nouveau parti politique tumaze kubona ko icuka ca politiki ari ciza cane, imigambwe mishasha nayo ikabibandanya kuvuka nk'umugambwe CNL n'imboneza, mu gihe kandi imigambwe yose yamaze kumvikana n'umukuru w'igihugu, mu gihe kandi itegeko rigenga amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2020 rikaba ryaramaze gutegekanywa, mu gihe kandi abategerezwa kuganira baza barabihejeje haba mu biganiro byabaye hanze y'igihugu no mu gihugu hagati mu banyepolitiki batandukanye, bakaba baramaze kwemeranya no kwibwirizwa shingiro ry'amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2020. Kuri ivyo vyose rero nta kintu na kimwe coza gishimangira ko hosubira kuba ibiganiro byo hanze y'igihugu nk'uko byifujwe bikongera bigasabwa na Ismaël Chergi, umukomiseri ajejwe amahoro n'umutekano w'ubumwe bwa Afrika mu nama y'umutekano yishira hamwe mpuzamakungu yabaye ku igenekerezo rya 14 ruheshi uyu mwaka kugira yishure umwenda wabo aheraniye ari gikoresho akongera akaba agirira ipfuhe igihugu cacu kubera gihagaze neza mu vy'imibano n'iterambere. Uyu akabazwi cyane mu mabi Uburundi bwagiye buracamwo imbere canke inyuma y'ukuronka intaye y'ukwikukira kw'igihugu cacu. Akarorero ka hafi nako mu mwaka w'ibihumbi 2015 mu migumuko n'ihirikwa ry'ubutegetsi ritashoboye gukunda. Kuri ivyo vyose Capes Plus na Piske Burundi zirakeje leta y'u Burundi kubona yarashoboye gusubiza ibintu mu buryo igateza imbere n'igihugu. Capes Plus na Piske zigasaba imigambwe gufatiraho kugira yitegurire neza amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2020. Tukiyamiriza twivuye inyuma abansi b'igihugu badashaka ko demokrasi isasagara mu gihugu batanguye gusambura ingoro z'imigambwe n'abari mu makambi y'impunzi yo hanze y'igihugu bakaba bahungabanywa kugira batere ubwoba no guhungabanya umugambi w'amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2020. Dans le but de semer la panique et de perturber le processus électoral en cours. Mu bijanye n'ubutungane naho ingingo yafashwe mu kwezi kwa Rusama na sentare ntahinyuzwa yo kunyaga amatungo y'abitwa ko bashatse gutembagaza ubutegetsi mu 2015 ngo singingo yo kunyaga koko ahubwo ngo ni ingingo yo gufata amatungo yabo. Mu vyashikirijwe na Agnes Bangiricenge mu kiganiro abavugizi b'inzego zitandukanye bahaye kuri uyu wa gatanu abamenyesha makuru hamwe n'abanyagihugu mu ntara ya Muyinga ngo hari imvo zitatu zatumye iyo ngingo ifatwa. Tumwumvirize. Singingo yo kunyaga muravye uko yavuze ko ari ingingo yo gufata amatungo yabo, akaba yarashikirije imvo zitatu zatumye afata iyo ngingo. Ingingo ya mbere no kugira ngo amatungo yabajya abantu ntagume afasha mu guhungabanya umutekano w'igihugu cacu c'u Burundi. Ingingo igira kabiri niyo kugira ngo igihe abo bagirizwa ni urubanza rwaje imbere ya sentare bakagirwa n'icaha, abo bononeye ibintu bazoronka indishi, na cane cane yuko ubushikiriza amanza bwari bufise amakuru yuko abo bantu bariko baragira amayeri yo kunyegeza amatungo yabo. Ingingo igira gatatu yari yo kugira ngo bamwe basize ibintu vyabo biriko birononekara bije mu mino ya leta. Igihe rero urubanza ruzocika yaravuze neza yuko kwagirwa n'icaha azosubizwa ivyiwe, hama uzokwagira icaha nawe azohanwa hisunzwe amategeko, kuko iyo ngingo yoba ihohotera abakenyezi n'abana babo. Yari yahaye ikiringo uwo wese afise uburenganzira bwo kuzungururiza iyo ngingo imisi 15 hari kuva itariki 31 ukwezi kwa gatanu uyu mwaka nyene.
Mu bijanye n'ubutunzi naho kwigenekerezo rya mbere mu kakaro uyu mwaka Burundi buzohimbaza isabukuru rigira 10 gishigwa mu ngiro murantunge ryo kuja hamwe kw'abajejwe uruja n'uruza rw'ibidandazwa ku mbibe z'igihugu bakorera mu ishirahamwe rya Afrika y'ubuseruko. Niwo munsi kandi hazoba hariko hibukwa imyaka 57 irangiye Burundi buronse ntahe y'ukwikukira bishikirizwa na Isabelle Ndahayo umushikiranganje ajejwe yinjira ry'u Burundi muri Afrika y'ubuseruko. Umushikiranganje agatera kamo abanyamitahe mu Burundi gukorera hamwe mu kuronka uburusho buhabwa na Afrika y'ubuseruko. La République du Burundi commémorera le 1er juillet. Leta y'u Burundi izohimbaza ku itariki imwe mu kakaro umwaka 2019 isabukuru igira 10 yishigwa mu ngiro ihuzwa ry'ibidandazwa n'amakori mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Ico gikorwa c'intibagiranwa kikazohurirana no guhimbaza isabukuru igira 57 yo kwikukira ku Burundi. Iyo ndwi yahariwe ihimbazwa ry'isabukuru igira 10 yihuzwa ry'ibidandazwa n'amakori mu karere ka Afrika y'ubuseruko mu Burundi mu kiringo cyo kuva itariki 23 ruheshi gushika itariki 30 ruheshi umwaka w'2019. Ni akaryo ko kwibutsa abacanke bariya ko ukwemegwa ku Burundi mu muryango w'akarere ka Afrika y'ubuseruko ari uburyo ku gihugu cacu bwo kurengana intambamyi zifatiye ku kutagira umuhora wishikira ku mabahari. Ni ngaha tuboneyeho kuvuga ko ibidandazwa vyaba ibijanwa mu karere ka Afrika y'ubuseruko bizorengana vyinjira canke bisohoka atamakori bitangishijwe. Birakwiye ko abene igihugu muri rusangi na cane cane abagwiza tunga bo mu Burundi ko bamenya ibijanye n'ishigwa mu ngiro ry'amategeko y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko na cane cane ku bijanye n'amategeko agenga ibidandazwa n'amakori mu karere ka Afrika y'ubuseruko kugira nabo bashobore gukoresha amahirwe yo kuba Uburundi bwarinjiye muri Afrika y'ubuseruko. Tuboneyeho n'akaryo ko guhamagarira abagwiza tunga bose b'abarundi kugira urunani kugira bakoreshe amahirwe n'uturusho byihuzwa ry'ibidandazwa n'amakori mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Qu'offre l'Union douanière de la communauté est-africaine. Nayo mu bijanye n'amagara y'abantu barenga imiliyoni 2.5 baragwaye malaria kuva umwaka utanguye mu gihugu c'u Burundi. Kubwicegeranyo shishirahamwe gitaha amagara y'abantu OMS iyo ndwara yaramaze gushikira urugero rwo kwitwa ikiza. Abanyagihugu bagira inyifato zimwe zitabereye hebe n'ukuntu iyo ndwara isigaye irinda imiti nivyo biri kwisonga mu bituma iyo ndwara iguma yisubiriza. Tubibaze mugenzi wacu Bertrand Ngendakuriyo. Amakuru atangwa n'ishirahamwe igitaha amagara y'abantu OMS ingwara ya malaria irikirasasika inganda mu Burundi. Igitigiri c'abantu bamenyekanye ko bagwaye iyo ngwara kuva mu ntango z'umwaka w'2019 barenga imiliyoni 2.5. Icagaragaye nuko iyo ngwara yavuye mu ntara z'uburengero ikaba ikaze cyane mu ntara zo mu buseruko no mu buraruko hisunzwe ibitigiri byo mu myaka iheze. Iyo ngwara yagiye yiyongera bivuye ku bukene bw'imiti, ubukene bwo mu miryango no mu mibereho y'abanyagihugu usanga itabafasha kwikingira imibu nko mu bijanye no gukoresha imisegetera. Uturere tw'ubuvuzi tutari duke mu Burundi bwose twaramaze kurenza ibitigiri bisanzwe by'abagwaye iyo ngwara ya malaria kandi ngo bizobandanya vyiyongera nkuko bibandanya bishikirizwa n'ishirahamwe gitaha amagara y'abantu OMS. Ku turere tw'ubuvuzi 46 mu gihugu cose 17 twaramaze kwakira ibitigiri vy'umurengera by'abagwaye ingwara ya malaria. Uturere tune nitwo iryo shirahamwe OMS rivuga ko bikigendeka. OMS yemeza ko bisabwa kugira bahagarike ico kiza mu Burundi atabihari ibica bituma abanyagihugu babandanya basinzikara abandi bahitanwa n'iyo ngwara. Muri kino gihe ishirahamwe gitaha amagara y'abantu OMS ririko riragira ivyigwa mu turere tw'ubuvuzi tugera kuri 17 ingwara ya malaria iriko irasasika inganda kugira rirabe ko leta y'u Burundi yokwemeza ko ingwara ya malaria yabaye ikiza, ivyo ngo vyoheza bigafasha abanyagihugu nabo bakagarukirwa. Ndagushimiye Bertrand Ngendakuriyo mu gusozera no makuru yacu turabivugwa hakujya y'imbibe zacu. Jean-Pierre Bemba umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi yaraye atahutse ku mugwa mukuru w'igihugu ciwe Kinshasa kuri uyu wa Mungu yakiranye ugishika n'abanywanyi biwe hamwe na Martin Fayulu yahiganiwe intebe y'umukuru w'igihugu mu matora aheruka. Ubu akaba nemeza ko ari we yatsindiye ico kibanza. Bemba yahora ari kizigenza w'urugamba rwo kubohoza igihugu yararikiye abayoboke biwe kuguma baharanira ko
ko haba impinduka mu gihugu. Ido nido na mugenzi wacu Thierry Bigirindavyi. Ni muduha ibigwanisho. Ayo niyo majambo yavugwa n'abanywanyi bari baje gusanganira Jean Pierre Bemba arongoye umugambwe MRC wiyemeje guhabuza igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Wewe yahisemo gusukamwo mabisi kuko mu ijambo ryiwe yabasubije ati twebwe twahisemwo inzira y'intwaro rusange dushaka ubutegetsi buciye mu matora. Weho arafunguye mu ibehero ry'Cheveningen ari kumwe nabo basanzwe basangiye kurongora runanira muka bamenyesheje ko kuri uw'Imana uza usanzwe ari umunsi mukuru wo kwikukira bazogira imyekano yo kwiyamiriza ingingo ya sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yirukana mu nama nshinga amateka abashinga amateka 200 bo muri urwo runani. Mu ijambo ryiwe Bemba yagabishije avuga ati ntitwifuza ko haba kuduhohotera. Yabandanije ashimira abanywanyi biwe baje kumusanganira ariyamiriza amacakubiri bene umutekano mukurangwa mu buseruko bw'igihugu ca Kongo. Yamenyesheje ko bashira imbere intwari ibereye izira kujya ibiturire. Muri ico gihe Bemba yari kagirisha ikoraniro umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi yari yitabiriye umunsi mukuru wo kugiranira ikigongwe ku rwego rw'igihugu wari witabwe n'abanyamadini benshi hamwe n'abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi. Tshisekedi yasavye ikigongwe akoresha aya majambo: kw'izina ry'abategetsi ba kera n'abubu ndasavye imbabazi ku maraso y'inzira karengane yasesetse kubera kutamenya canke kubera ububisha. Yashikirije ayo majambo yambaye impuzu zera de. Uwehoze yicegera c'umukuru w'igihugu yamaze imyaka 10 mu munyororo wa sentare mpuzamakungu y'Irahe aho yakurikiranwa ku vyaha ingabo ziwe zakoreye abanyagihugu muri Central Africa. Yahavuye yezwa na sentare y'iyungururizo. Agarutse mu gihugu ciwe mu gihe umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi yagiriraniye amasezerano yo kubisikanya ku butegetsi na Joseph Kabila, ariko umugambwe we yahora arongoye igihugu ca Kongo akaba ari uwagumanya abashinga amateka benshi. Ayo masezerano ariko rero ntarashika bumvikana nge na leta yoshingwa. Ndagushimiye Thierry Bigirindavyi, ni no kuri no nkuru dusozereye ko ano makuru yacu. Ndabashimiye ko namwadukurikiye naho ubutaha.